bakunzi ba Young Generation TV turabaramukije aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza nk'uko natwe mubibona tumeze neza. Kuri microphone nk'uko musanzwe mubimenyereye ni Odimix, inyuma ya kamera ni Civimix. Mu cameraman amaze imisi atavyorosha muri iyi misi. Okay, uno musi rero muri Young Generation TV turi kumwe n'umutumire, umukobwa mwiza cyane, ngira ngo muramubona sindinda kwirirwa ibyo ndiko ndavuga kumbure muranabibona namwebwe ubwanyu imbere ya kamera, ndazi ko murabibona. Umwigeme mwiza cyane, akiri muto, w'umujene, aganiriza abantu cyane, yakirana neza, ariko reka ndeke kubivugira, ngira ngo umwanya tumarana muraza kumumenya kandi ndazi muraza kumukunda, kuko muri Young Generation TV nizere ko ata bintu bitubazanira. Reka tumuramutse yongere yitondera ariko aramukurikirana. Turakuramukije mwigeme. Nanje ndabaramukije cyane. Meze neza? Ego. Uraberewe? Murakoze. Ugira akazi nawe ko baragukurikirana, wongere kubaramutsa aho wahejeje bidondore kugira ngo bakumenye. Entreta kurako kumwigeme ndumufasoni, nitwa Nijimbere Gislaine, nkaba mfise abana babiri, nkaba ndumufakazi. Urumva ko ntari umwigeme nkuko wari ubivuze. Muriko muragerageza kumva, urumva ko ari ibintu bigoye cyane kwakira, kuko je nariko ndaraba ndavuga ati uko biri kose ni umwigeme, ngira ngo murabona turi mu runganwe rumwe. Mugabo urumva ko aransumbije kinini cyane rwose, kuko n'umupfasoni w'abana babiri ikirenze kwica kongera akaba umupfakazi. Urumva ko ari ibintu bigoye cyane. Gislaine, kuri muto tubwiye abantu ufise ukatubwira ko umupfakazi n'ibintu uwo ari we wese ndaje ariko araraba ikiganiro ashiduka avuga ati none nimba ari umupfakazi yubatse ryari, abo bana bavyara ryari, apfakara ryari? Je nagize ubugeni muri 2015 le 14 février, camfakara muri 2020 le 12 avril. Ego, muri make nivyo. Ego, ngira ngo muravyumvise, kandi nagira ndababwire ko atari ubwa mbere ageze kuri rezo sosio, kuko ndibuka ko hari ikiganiro cawe naravye kandi haraheze ikiringo c'umwaka wose ndakiravye ico kiganiro, uriko urashinga intahe y'ubuzima ubayemo, ukuntu byakugoye kwakira, ukuntu gupfakara kwawe ari ibintu byaje utabyiteze, birakugora kwakira cyane rwose. Uno munsi rero nico gituma nashimye gutumira muri Young Generation TV, kugira ngo hariho benshi bashobora gushikirwa n'ibibazo bigenda bitandukanye ariko bakabura umutima wo kubyakira, ariko wewe ndiko ndakuraba ukuntu wakirana, ukuntu uganira n'abantu, biraboneka ko uri umuntu ushobora kuba wiyakira mu kibazo urimo, kandi turiko turagerageza kumviriza ubuzima bwawe. Warapfakaye ukasigara n'abana babiri, ni ubuzima bugoye cyane. Gigi, ubayeho gute mw'iki gihe ata mugabo n'abana kubarera wenyene, bikugendera gute mu buzima busanzwe? Ntivyoroshe kuko urabizi neza yuko urugira uvuye ku muryango imbeho itegereza kwinjira. Ivyo niko bimeze. Rero ntivyoroshe mugabo, kubera ko turasenga kandi urabizi neza yuko Bible ivuga yuko umva Yesu ari we mugabo w'abapfakazi akaba na papa w'imfuvyi. Rero hamwe na Kristo dutuma biba, Imana iradufasha, igenda idufasha muri vyose, nubwo bitaba vyoroshe ariko Imana iradufasha nyene tukabaho tukamererwa neza. Ego, ikaguha umutima wo kuvyakira. Ego, kubera ko jewe ikintu ca mbere namashimira Imana yampaye, novuga ni inkingabirano, nikora ko ikintu kibaye mbona ko ntashobora kugihindura ca niyakira. Ego, ni ibintu bitoroshe, kuko uri kuragerageza kuraba Gislaine ni umuntu abayeho mu gutwenga, nta nzigo, kuko ndinze ndamutumira nuko nari nsanzwe ndamuzi. Ndiko ndagerageza rero kuraba mu buzima tubayemo, ni ubuzima ni umuntu wese wese mu bisanzwe. Gigi, igihe urupfu rw'umugabo wawe rushika, wiyakiriye gute? Ntumvise ko isi kurangiranye kubera ko yaragusigiye abana wenyene, vyagenze gute? en fait icambere na mbere ntivyari vyoroshe, kubera ko yarika itoroshe. Hariho ndibaza benshi ico gihe vyaravuzwe hose, birakwira hose. Yarika ya mbere y'umuntu yishwe na Covid hano mu Burundi. Yari uryo papa yapfiriye muri Kira,
ndibaza benshi baravyibuka kubera ko vyaravuzwe gose. Rero muri kirya gihe ntitwari tworohewe, urumva yuko nyene twari dukumiriwe. N'abadushikako ntibari benshi, vyari bigoye gusa nyene abantu nyene urabizi yuko abantu hari abantu usanga nyene bakundana birenze. Hariho abadushikako bakatuba hafi n'abandi nyene badutinya kandi bari bafise ahezo yo kudutinya. Yego ntivyari vyoroshe na gato mugabo Imana yaratubaye hafi. ngira ngo mwumvise ko urupfu rw'umugabo wiwe twese mu Burundi ngira ngo turabizi kuko iyo ka yarashitse abantu bose barayimenya ka y'umuntu wa mbere batoye corona akagira ko yitaba Imana agwariye muri kira hospital. Kijya gihe narumvise amakuru yemeza neza bariko baracisha ku marezo social bavuga ati zina muntu wese bazi ko bazinanye yoba azinanye n'umuntu mu muduhigire kugira ngo babashire muri confinement wewe nk'umuryango wiwe wa hafi kuko barinda baja mu bagenzi umuryango wa hafi wowe urumva ko byari bigoye ngira ngo ni byinshi byagushikiye nawe ubwawe utari witeze vyagenze gute muri kijya gihe kugira ngo barinze bahamagaza abo hanze mu muryango indani ho mwarihe mwavyakiriye gute mwebwe twebwe ntabwo byari ibintu bigoye cyane nk'uko abantu babifata kubera ko haravugwa inkuru nyinshi yuko dushobora kuba turi muri confinement turi mu bitaro tugize iki hari n'inkuru igeze kuvuga ko ngwaye ndemvye ariko siko byari bimeze urabizi iyo ibintu bibaye umuntu wese avuga nyene amajambo menshi twebwe baradupimye nk'umuryango wiwe hama baradukurikirana Imana yarakoze ibitangaza muri twebwe twese uko twabana nawe mu nzu nta numwe bigeze basanga agwaye twese twari tumeze neza. Ego nuko byari bimeze urumva ivyavugwa hanze je nibaza yuko no mubo bapimye bashaka ko barahuye nawe sinibaza ko numwe bigeze batora agwaye sinavyibaza ntavyo ntawe nigeze menya nimbara nabayeho ntawe namenye. Ego Kijya gihe baravuze yuko umuryango wiwe bawusize muri confinement baravuga ko mwagwaye mwaremvye baravuga amajambo menshi ku bwawe wewe nyene ubwawe kubari baragukurikirana urabibeshuza ko mutigeze muja muri confinement canke ngo hagire n'umuntu basi umwe mu muryango wanyu mwasanze yarafashwe n'ico kiza? oya nta numwe yigeze agwara wanashima sinovuga ngo ni confinement tugeze tujamwo kubera ko urabizi neza mu migonzo yo kirundi y'umuntu yabuze ntashobora ntabandanya ubuzima bwa misi yose bisaba yuko nyene uguma muhira ugatekereza. Rero sinabifata nka confinement kubera ko twari turi muhira cari kigandaro hama mugabo abaganga baradukurikiranye baguma baza kudupima barabe yuko atakantu ko kwibonekeza mugabo twagumye tumeze neza. Murabona ko aguma yisekera umva mu bisanzwe bamaze kwiyakira arazi kubaho ingorane zishitse aramenya kwiyakira. Ni benshi cyane bashobora kugira iki kibazo ugaca usanga ni umugore yashishwe atagitwenga abona umenga isi yaramunukiye ariko wowe urantangaza kubera ko utandukanye n'abandi kubera iki washimye guca ufata ubuzima nk'ubwo bwo kubaho uvuga ati nta kibazo na kimwe nkeneye kwiteza kandi mu by'ukuri kuraraba ikibazo ntacubuze kubera iki wahisemo kuvuga ati reka nibeho nk'umuntu stress? Ni kubera ko ikintu co natahuye neza iyo ikintu cabaye nyene kiba cabaye kandi buri kintu cose gifise impamvu kiba kubera ko ku bantu nyene twizera Imana turabizi ko atana kimwe kibera ubusa. Rero iyo cabaye gishobora kuba ari cigwa Imana iriko iragucishamwo kumbure nyene c'ubuzima. Rero nubwo woshavura gute ntushobora kubihindura nta na kimwe uhindurako urashavura ukababara ukabaho nyene uri umuntu yashishwe uri macungu mugabo nta na kimwe uhindura kuri ivyo vyamaze kuba. Niyo mpamvu rero niyakiriye nkakira ubuzima nyene mbayemwo kugira ndonke n'ukuntu ushobora kuronka inguvu zo kurera abana banje meze neza kubera ko ndibaza yuko nguma nshavuye mfunze isura n'abana ntivyoborohera kuko abana bavuga ati none mama asigaza kimeze gute mugabo iyo babonye meze neza baranezerwa nabo kwa ko urabizi nyene abana babazi yuko papa yagiye mu ijuru. Rero nta kuntu papa yoja mu ijuru hama mama agasigara aguma arira babaye urumva ko co byumva nyene co catumye niyakira ndakira ubuzima uko buje hama yego mbere uko nyene meze. Jiji watubwiye ati umuryango iyo uvuye ku rugi imbeho irinjira kandi tuko turagerageza kuraba kabisa iyo mbeho nawe ubwawe ngira ngo irinjira ukabyumva uri muto ariko sinzi ko kuba utaratugaragariza ko ukanye
sinzi ko ari kwirengagiza iyo mbeho cyangwa ari kuvuga ati iyo mbeho ntayo numva, ubyifatamo gute mu gihe bishitse ukavuga ati ya mbeho noneho ndayumvise iranshikiriye? afite imbeho navuze ntabwo ijanye n'iri kurambaza, navuze mu bijanye n'ubuzima busanzwe, ariko n'ivyo mbajije byose birimwo, ariko muri uno mwanya ikintu ushira imbere rwose ni ukubona ko merewe neza n'abana banje bamerewe neza. Harya ibintu byose nasanze ari mu mutwe, biri mu mutwe, ni ukuvuga ubishize mu mutwe nyene birajayo kumva ko bikujije amahoro, ariko iyo nyene umutwe washizemo nyene ukwakira ubuzima urimwo nta mahoro bishobora kubuza, niyo mbeho uriko uravuga ntayo bishobora kuwumva. Biragoye kuko uriko uragaragaza kuraba Gigi n'umuntu umukobwa mwiza, si uwari we wese apfa kumenya ko uri umumama w'abana babiri utabimubwiye. Akenshi uca usanga abantu rero, kandi rimwe na rimwe tumenyereye n'iyo umuntu yashikiwe n'ico kibazo, bamwe mu bagenzi bagendana n'umugabo we canke bamwe mu bazi ubuzima bwanyu bari bazi ko mubayeho, baragerageza kukwegera kugira ngo bakube hafi, ariko kukwegera hariho imico baca bashaka kurenga. Wowe ubibayemo gute, wabyakiriye gute? Kuko ndabizi neza ko igihe bishika ni benshi bakwegera bakubwira ati nyabuna urabona ko ukiri muto, raba tuce tubitunganya natwe tugira ama mariage canke ibiki n'ibiki, kuko uravyemerewe ubu, ariko ukaba ugeze umaze ikiringo c'imyaka 2 uriko urarera abana, nta sinovuga ngo nta vyumviro vy'ivyo ufise kubera ko ntavyo ndakumvako. Bikuzamo gute, bigenda gute? Entreta kuri ico c'abagenzi urumva ko nyene abagabo nyene murazi ukuntu usanga nyene bimereye, rero novuga nti chance nagize muri ico gihe ni kubera ko ico kintu ca covid caratumye abantu benshi bamera nk'abantinye, nk'abegewe inyuma. Nibaza ko ico cankingiye gose, hama ikintu nakoze catumye noroherwa gose, ari n'abantu benshi batagitahura. Aho naba naciye nimuka canja kuba mu yindi quartier, ku buryo babandi novuga ntibari nk'abagenzi b'umugabo, bitari vyoroshe kugira bashobore kuza kundondera vyoroshe, kubera ko iyo nguma aho naba vyari kuborohera gose, ko hari ahantu mu rugo basanzwe bazi bashobora kuba bagendera, ariko maze kuba ngiye kure nyene ntivyari vyoroshe, usibye ko nyene hariho abagerageza ko bashoboye nyene batabura cuvyumva. Ndiko ndagerageza kuraba natwe abajene ubwacu usanga ari ibintu bitoroshe. Rero iyo bamaze kumenya umuntu ngo yapfakaye ari mu nzu wenyene akeneye ubufasha ubu n'ubu, ni benshi baca baza bakubuza amahoro bagira iki Gigi, kubera birantangaza mu bisanzwe ndabona n'ukuntu ndabikubaza bivanye n'ukuntu ndakuzi. Uko bigenda kose woba wahisemo iyindi nzira atariyo, kuko iyo umuntu bimugendeye uko abenshi usanga baja mu ngeso zitandukanye, ariko izo ngeso umenga ntazo ndakubona. Ngerageje kuraba uko tubanye n'uko ndamuzi, ntazo ugenderamo. Ni iki cyagufashije kwihangana kugira ngo uvuga ati jewe ibi bintu ego nayo ndabimenyereye, mugabo mu mwanya ndabibuze ndiyakiriye ndabihevye, byumvikane ko hariho ikintu cyagufashije muri wewe? Ni giki? Gusenga. Ego ndibuka yuko mu minsi ya mbere umwanya munini nawumara ndi kuri eglise, nsanzwe ndi umuririmbyi, rero naca mara umwanya munini ndi ko urumva mbere se bwatangure ngose mu bwa misi yose ntangure gukora gose, no kuvuga naca ni umwanya munini nawumara ndi kuri eglise, mu mirimo yo kuri eglise, nkiyaranje amakoraniro yaba kuri eglise nubwo atari menshi narayitabira, ama repetition, umva ikintu cose numva umengo umwanya munini nawumara ndi imbere y'Imana, numva umengo nta kindi kintu noja kiri inyuma yavyo. Ico kintu camfashije hanini, usibye ko n'ubu iyo ntari mu mirimo ya misi yose umwanya munini ndawumara ndi kumwe n'abana muhira, mundi mwanya ndonse mutoyi nkaja kuri eglise. Ego hariho benshi babonye bashikiwe n'ico kibazo bacavuga ati to n'Imana yatwibagiye, nimba irinze inyaka umugabo wanje umutwaro wanje nakunda kuraho nkiri muto, hariho abandi bariko barambanye bakagira iki, si benshi baca bafata iyo ngingo yo kuvuga ati reka dusenge Imana, kuko umuntu turiko turaba ijambo ry'Imana yavuga ati shima mu byo uburimwo byose. Wohanura iki barya abandi bantu bavuga ati bashikiwe n'ikibazo, uzumva ati nakarima nanyibagiye, reka agaca apagana neza burundu akabona ko isi muhereyeko? Gira akajambo babwiye kugira ngo n'ugifise ico kibazo atorere icigwa kuri wewe.
nanje ibyo bintu byarambaye ko gato kumva nkaho umenga Imana iranyase. Ndibuka yuko narigeze kumara nka 2 jours ntonganya Imana uretse kubona kuganira ukumva kumengo Imana yibaza kubera iki jewe nkaja muri chambre nkumva ngo ati Imana kubera iki nkumva ngo noyifata ngo kubera iki jewe wararavye abana abandi bose unako ari jewe hageze yuko hari hageze ko ndyoherwa n'umutware wanje ndyoherwa urugo rw'iwanje akaba ari uca umutwara kubera iki. Ndibuka arakaru naraba nkavuga ati ko Imana kubera ikirenganya gutyo nkarabaje nkavuga nuko jewe ndinze ngana gutyo nkifise abavyeyi bose none aba bana babiri Imana yabahoye iki kuko umugabo wanje yafuye umwana wa kabiri afise imyaka 2 umwana wa 2 ans none Imana umuhoye iki ko numutwaye papa ariko nza kumenya neza yuko nyene ibintu vyose ba ku mugambi w'Imana burya no kwisi tuza ko twa dufise ico Imana yaturinkanye kuri hano kwisi kandi iyo caheze utegerezwa nyene kugenda gutanga raporo yawe ukagenda camenya yuko urumva igihe ciwe cari cakwiye nyene carangiye yategerezwa nyene kugenda agatanga iyo raporo imbere y'Imana hama nyene nca ndiyakira nca ndasenga Imana ikiramfasha rero n'abandi bashobora guhura n'itwazo nk'ico icambere amenye yuko Imana ntibanka Imana iradukunda kandi Imana ntiyigera iguha ikigeragezo ibona ko udashobora kwakira no gutsinda. Ico nobahanura icambere no gusenga bakumva yuko Imana itabanka Imana iradukunda kandi nyuma y'ibi byose burya je ico nizera nuko Imana imbikiye ibindi vyiza bisumba ngira ivyo ndimwo ubu nico cama kimpa inkomezi kuko namabona yuko ebana nyuma y'ibi byose hariho ikintu ciza ntazi ico arico mugabo ndazi ko hariho ikindi kintu ciza Imana itubikiye je n'umuryango wanje ego nico campaye ingufu. Gigi arafise umugambi wo kubaho avuga ati ndakeneye kuzosubira kugira mariage kandi nkabana n'undi mutware. Kameme ivyo ntivyobura kubera ko ndacari muto ariko sivyo mvume ngo bizunguruka gose mu mutwe ngo banumvume ngo nkeneye gukora ikintu cotuma mbona ko abana banje babayeho neza kuko rabizi ntivyoroshe muri societe iyo umuntu amaze kwibaruka abana kugira juste uronka umuntu akwa accepta umve ko yoja muri place ya papa wabajya abana akabafata nkuko wewe mama wabo ushaka kubuvyifuza ntiba vyoroshe kandi si n'abagabo benshi babishobora urabizi ko ntiba vyoroshe ari umuntu ashaka gukunda wewe mugabo hageze kuri point y'abana kikaba ikibazo rero sinovuga ngo sinzobikora mugabo mbona umengo igihe nibaza ko kitaragera numva nkeneye umengo gukora cane ndonka ukuntu nyene umva barabanje ndaho ubuzima numva nkeneye nyene hama ivyo navyo nivyaza ni imigambi y'Imana kubera ko turasenga nihagera urumva nyene sinzovyaga. Ariko uriko uravuga ngo nihagera ndisire neza ko hari abandi bantu bakubona bakavuga ati sha urya umuntu ninya twiriko turamwiruka kakanka bikagenda gute ugira babwira ko ari igihe kitaragera canke ari kugira ari yangorane nyene yo kuvuga ati jewe urashaka kunyakira kubera ko unyifuza nk'umugore wawe ariko abana banje ntushobora kubafata nka se wabo nico kintu cama kikubera intambamye igihe cose canke nawe umutima wiwawe uravuga ati ntiharagera ko wakira undi muntu. Oya naje n'umutima wiwanje ndumva yuko umengo ntiharagera umengo sindagira umengo gupfa kwakira undi muntu kubera ko urona Audrey ku bantu nka twebwe twaraciye mu buzima bw'urugo ubuzi carico urugo ubuzi carico umugabo burya n'umuntu ashobora kuza kurondera akakwemera ati byose jewe nzogukunda n'abana nzobakunda mugabo kubera ko nyene uba umaze kuba warabiciyemo ukavuga ati uyu muntu ashobora kuba ari ibintu vy'ibishobisho ariko aramukoresha ndabona yuko atari ibintu nyene birashobora guhinduka niyo mpamvu uvuga nti kumbure umunsi haje nyene ntibivuga gute uwisezerano bizokwikora nisanze ndahantu ndibuka umuntu yambaye hafi vraiment n'ubu ndamushimira cyane n'umugenzi wanje vraiment n'ubu yitwa Bella dusengera hamwe nukuri ahari hose ndamushimira ko yarandamye mu mutima hari igihe ugira umuntu akakuba hafi akuremamo umutima umwe navuga ati gabundi abantu nk'aba barahari kuri inosi. Audrey ndataha muhira nagomba ndakubwire yuko ico genda vyibuka neza rero natashe na bajaji kandi imiduga yari yuzuye ico kintu nuba rigenda cibira avuga ati gahunda none isi meze gutya ariyo niyo mpamvu ngerageza kwiha amahoro rero nkitwengera ndataha shitse muhira
mbona abana baje kunyakira batwenga ngo mama ngo papa yagiye mu ijuru, ndavuga none mpava ndiri imbere y'aba bantu baje banyakira batwenga gutya ko papa yagiye mu ijuru. Audrey nca ndiyakira nca ndasenga ndavuga ati Imana ashobotse. Rero gushika n'uno munsi abana banje papa ari mu ijuru, nta bindi birenzaho. C'est vrai manque irahari, manque ntiyobura, ariko umva nyene nta kundi. Musi Imana yabonye uko iyo manque yageze yuko ivaho izomenya ukuntu bikora. bababwiye ko papa waba ari mu ijuru, nta gihe ubu bashobora kugukora bakakubaza ati none papa azoza ryari, azogaruka ryari, mama ko yagiye igihe kikaba kigiye? Oya, ahubwo ikintu bambwira ati musi umwe natwe kera ukuntu bakunda gukoresha ngo kera ngo natwe tuzogenda tuzomusanga papa mu ijuru. Ntabwira ati yego, ko yarabasigaye neza babwira ati papa ntazogaruka ahubwo tuzomusangayo twebwe mu ijuru. Rero nuko iminsi igenda ihera bagenda baca ubwenge, umukuru wewe aratangiye kumera nk'uca akenge. Gusa ikintu nkunda kumva ari igihe bicara nkumva bariko baraganira utuntu nyene papa we yarabakorera kera, nkabumviriza nka jewe nyene birantera nyene akantu co vyumva, ariko sindabibereka mugumva Audrey ntivyoroshe mugabo nyene tugeza gukomera. Yego, ngira ngo murumvise intahe ya Gigi Gislene uko ubuzima bayemwo, ubuzima bw'ubupfakazi n'ubuzima butoroshe, ubuzima bwo kubura umuntu wakunda n'ubuzima bugoye cyane. Ariko inyuma y'ivyo urafise akajambo wotekerera abandi bantu, kuko hariho benshi bashikirwa n'ingorane bikabananira kwiyakira, cyangwa ugasanga baciye berekana iyindi shusho aho babaye. Gira akajambo ubabwiye kugira ngo nuza kubona iki kiganiro afise ingorane nk'izo zawe avuga ati bwa bundi si jeje nyine ndi mu bandi, rero uko abandi bifashe reka nanje ndabe ko nogerageza. Gira akajambo utekereye abandi bantu bameze nkaho canke bafise ikindi kibazo atari iki, mugabo urumva ibibazo si ugupfisha gusa, abenshi bafise ibibazo bigenda bitandukanye, mugabo hariho abatiyakira. Gira akantu batekereye Gigi. ikintu nobatekerera ca mbere nuko ni kimwe navuga kare, burya nta kintu na kimwe kibera ubusa, kandi burya inyuma y'ikintu kibi burya haba ari ikindi kintu ciza. Iyo ubona umenga uri mu bibazo vya bindi uvuga ati ibibazo ndimwo nibiki, umenye ko inyuma hari ikintu ciza gihari ko kirakurikira. Rero nimba uri mu bibazo ntumve kuri wenyene. Aha kuri no sinasanze buri muntu wese afise ikibazo ciwiwe. Wa wundi ubona umengo amerewe neza, ari n'umuntu ushobora kurokora umenga amerewe neza cane, mugabo ugiye kwinjira indani ugasanga afise ikindi kibazo utaruzi. Ikintu ca mbere banza kwanza umenye ko kuri no si buri muntu wese afise ikibazo ciwe. Nimba wagize ikibazo umenye yuko kwanza umenye ati ndi mu bandi sindi jenyene. Hama rero inyishu yavyo ni ugusenga Imana, niyo nyishu yavyo yonyene ni ugusenga Imana. Hariho benshi ari mu ngorane aca avuga ngo reka nigire kunywera inzoga. Nagomba avuge nti abantu mumeze gutyo mubireke, kubera ko inzoga en fait muri uwo mwanya zirabikwibagiza, ariko ahubwo uvyuka usanga ntizibikuraho, uvyuka usanga vyakomeye gusumba. Ugize ikibazo senga Imana, hama ikindi ntuciki intege, uce wiga ukuntu ushobora kuva muri ico kibazo. Kuko na jewe iyo nca ncika intege kumbure bundi ushobora kuba ndi mu bundi buzima na jewe mba ndi mu bundi buzima nanje ubwanje ntazi, ngo sinacitse intege, ahubwo nize ukuntu ushobora kubaho. Rero jewe nka Gislene umupfakazi, atari nka jewe Gislene mfise umugabo, niba vyoroshe, ariko uca wiga strategie zose zishoboka, kandi iyo wazize Imana irabijamwo bikagenda neza. Rero ntihagire uwiheba inyuma y'ivyo bibazo urimwo, inyuma yavyo hariho ikintu ciza Imana iriko irategura, kubera ko nta muntu, je ibibazo ndabifata nk'ishuri, ntushobora kuronka diplome utize. Rero ikibazo uri kuriga, emera wige, mu nyuma uzoronka diplome kandi uzoryoherwa. Reka tugushimire Gigi, urakoze cyane kuba uduteramishije, urakoze kuba ni benshi bari bitega ko ikiganiro nk'iki kibamwo ibintu vyo gushavura ibiki, mugabo ngira ngo murabona no stress no kwitwengera gusa. Reka tugushimire, twizere ko n'undi musi tugutumiye uzoza. Yego cane, jewe Nanje ndakwemereye ko igihe cyose uzovuga ati umutima wanje wagizeho wakira, nzoba mpari, nzobibamenyesha nongera ndabibereke, kandi ngiye ku mavi ndiko ndabisengera vuba uyo wipfuza, je ndazi ko vuba azoza. amen ndavyakiriye. Gira akantu ubwiye abakunzi ba Denge Generation TV kugira ngo bamenye ko uno musi wahageze, kuko bari bakumenyereye ku yandi
ntuzeya ku yandi ma YouTube ariko uno munsi bakubonye kuri The Young Generation TV gira akantu ugenda ubabwiye Gigi. ndabakunda cyane imana ibahezagire abari mu bibazo imana ibibakuremwo ibereka inzira mushobora gucamwo bikagenda neza ni ukuri mwarahezagiwe inyishura byose ni gusenga mugabo ndabakunda cyane kandi mwarahezagiwe cyane aho muri hose nyene mubandanye mugubwa neza mutera muja imbere muri byose mu bintu byose murimo na subscribe hamwe na like na share ego reka turashimira abadukurikiranye mwese tukongera tubabwira ati ni kwa gushikirana ni kwa kundi nyene gukora subscribe kugira ngo ikiganiro gishashe kiza kuba kibonetse kuri channel yacu congera kibashikire namwe mwese murakoze cyane kuba mwadukurikiranye tubasaba kutarambirwa kuko ibiri imbere navyo nyene ni byiza cyane muri The Young Generation TV. Ciao turabakunda cyane.